Rapana ubugugu bwa Simbizi ava kunugwagwa n'isongo akaza kuri micro akaca sesangura ibintu akaguma sesangura vya bindi nyene no akwiye kwiga nimba koko mwemera turi umusesanguzi ni mumuhe idati ja kwiga ja kwiga umaze imisi ibistari mike donc urizura postinga amafoto y'abategetsi bo mu gihugu cyane kabisa sinovuga vyinshi urabizi ajya amafoto nije ndayabafotora hinge sije ndayafotora wewe rero witwaje sivyo umviriza nyakubaho umukuru w'igihugu cacu umviriza nyakubaho umukuru w'igihugu cacu agiye ahantu mu rumuri rw'amahoro hariho za Mashariki TV inyuma y'indirimbo yewegaye ya Trezona Rap Boy twagiye kubona mu imisi Karabasase na Adamu wo mu Kirundo basohoye indirimbo yitwa Eugaye. Karabasase ni remix ico kibazo naco no kwishira uvuze Karabasase uvuze iryo zina Karabasase nani kintu nakimwe norenza ko kuri ivyo mvuzemo subiremo question kuko mani Sadbi urabona Sadbi hazogira higihe Sadbi mumuvuze nabi inkoni kuri kwimana gonda kese none se nkubesha basi urasubira basuri ivuga iryo oya reka tugire mu kiganiro. Hello everybody, hello everyone, everywhere. Another day, another chance, another blessing, another beautiful day. People then call me, I am continuous to brock at the freaking form into the body. Yes, tabikaze muganda shasharicho gwanyu. Chano kuri Akamo TV na Kodimu Mr. Brock. Chogiye ni nako kanya kugira tubashire mu bw'abantu bose mudahengesha ngoma mudukurikirana nyuma muduhingufu cyane. Making subscribe nyimwe utarabikora, ugira commentaire, sharing ibikorwa byacu kwashikira abantu. Yes uko bisanzwe agakanya wa muntu wanyu mwe mukunda muri benshi. KORESHUMWANYA muramuzi n'amazina menshi yagiye ahabwa umunyarusaku sutwa cawa kabisa ndamubwira umunyakamenge ntavyo kubaramusabe why not ane ndi mushasha ndi kuramukanya none umuntu muramutsa kubera oya Jesu uko ari kurabizi Jesu uko vra sa yongeso yawe kwezi oya iyo ngeso yanje mani iri serieux cyane kubera nyene niko abantu bisi tubayeho ya nakubwiye ko ari abantu baramukanya ari njyaje ego meze fresh lakini bon kabisa ya naze tunashukuru Mungu Mwenyezi Mungu tu kabisa no kaduzi unabava ruguru hapi Kirundi bigi Giswahili Jesi ndo waruguru byumve uruwahe Jende waruguru mugatari mu oji ico gusa kibaje uba urinze wemera ati nduwana ngo ariko kirapembe ya umunyakame imvukira ya serie n'umwana wanje mani abaji imvukira ya serie n'umwana wanje abajire gabaruguru kuko umviriza umwana wanje sekuru wiwe n'imvukira y'Ubujumbura se n'imvukira y'Ubujumbura gusa sekuruza wiwe urumva ivyo navyo bigeze kure je nanje ndimvukira ariko hari akantu kwera sokuru wanje no waruguru urumva ariko gi wanje na sekuru original niyo mpamvu namwise gi kanyamuji yaga kabisa nuko twibandaniriza ivyacu inyuma y'igihe kinini kitari kinini cyane hasotse ifoto yerekeye classification y'abaririmbyi aho twabonye neza Lolilo ko bamushize hariya muri upcoming mbere underground bamushize muri underground muga kugira ino saha nta kintu nakivugako wewe baza ko ari iki yaciye aho Lolilo none Lolilo rega mu bintu vyatumye arasubira inyuma hari kutamenya gukoresha réseaux sociaux uyu murinzi atazi gukoresha réseaux sociaux murinzi naho abataniye n'umuntu azi kudandaza atazi kurangura hajya kudandaza biroroshe ko kurangura nivyo bigoye gucagura ibintu byiza abantu baza gukunda rero n'umurinzi kwidandaza gukoresha imbuga ngurukana bumenyi si vya bose haro n'abavyubahuka bakabikora gaca bagwa nk'umufuko amakamba rezo sosuma kuyikoresha ni vyiza bira branding umuntu ariko hariho etape rero muhungu ujaganije gusa kaba kabahaye uyo Lolilo rero mwisanzwe nta bwengagira nta bwengagira pe n'abarinzi nyene baronsa amahigwe atani impano burya Lolilo rega nta mpano afite kuririmba ego ndakese uvuze gute impano kuririmba Lolilo none Lolilo
amateka yiwe yose yamye Gitari yandikirwa umviriza yamye yandikirwa nabanaka Lolilo urazi ko yo yamwandika indirimbo nyinshi Lolilo urazi Lolilo ko bafizo bamwandika indirimbo nyinshi ke urazi Lolilo ko yahari umupeti yashize muri Simba yitwa Aslayan yamwandika indirimbo zo za gitari arumbye zandarandarira za bro indirimbo nyinshi kwandikirwa indirimbo sibisobanura Lolilo rero apareho kwandikirwa rero nta n'ukuririmba oya frère oya Ndakunda kese mani mu bantu bafite impano yo kurimba mani ujyaragonga namute ega Lolilo ujya wemwe Lolilo Narvin ni nkaco kintu iyo kugonga ingumi yo kuri pote oya kunkubita ingumi n'ikimwe ariko naje kuvuga ukuri n'ikindi sibyo aho impano hari abapeti bafite impano zabo naturere ukavuga ati ino mpano vraiment ino mpano kabisa ntivugwa mu izina urumva Lolilo we kuririmba yarahitinze byaragenze neza biramera neza ariko nta mpano yo ikirenga yo kuririmba avuge hamwe wo mushingira intaye ugangena ugashinga naye uhuye n'abantu bahe ngo Lolilo ngo talented oya Lolilo apare look yiwe kujya yakunzwe bavuga ngo ni Mwarabu uturafite umuririmbyi w'umumeti urumva bijya bintu byaratumye rero nka content bijya byose n'umuririmbyi wese aronse content ikintu gituma avugwa araronka ishaka ryo kuririmba araronka ishaka ryo kuririmba kubera avuga ati none je ndiko ndahitinga reka ndabatemwe indirimbo kabisa ndashaka entre yaho umpe itandukaniro riri hagati ya Alvin Smith na Lolilo yes ihatandukaniro rihari nuko Lolilo amusumbya Alvin kuririmba gatoya Lolilo asumbya Alvin aramusumbya gatoya Alvin we ni zero bro zero ntabi wapi friend oya sindamusuzwe ngo ntazi kuririmba ngo ndabishimangiye neza ariko mvuza ati ico bita talent yes talent bro arivyo baba candikirwa indirimbo bakirira babandikira indirimbo oja kubashira ngo talent Alvin mani wowe uze wumviriza ibipeti ari ibipeti wowe ahubwo wenzo guhereza urupeti rukuririmbi yo bro araririmba ukavuga ati what the fuck uyu ninde canke benturi impano y'urayumva akona karoka uyo n'umuntu atari trending ngo yamavugwa ngo yahitinze cyane oya ni talent yinyegeje yibereye gusa nuyipowe papa ariko bijya bitera induru zero behamagare muri bato Alvin ariko azi gukoresha imbuga nawe erega ntubura byose Lolilo yararonse arahitinga cyane vraiment arinjira muri liste y'aba legend kabisa urumva ariko ntazi gukoresha imbuga Alvin nawe ntazokwinjira muri liste y'aba legend ariko azi gukoresha imbuga azokwama avugwa ariko ntazigera yinjira muri liste y'aba legend yeah ujya n'umukinyi wa vyinshi ujya n'umukinyi wa prono n'umukinyi wa filme n'umukinyi n'umuzicien n'umukomedi urumva n'ibintu byose byase kumushimira muri music uzomushimira aho hantu ego erega si bibirega ariko tuvugisha ukuri erega jenga ndiko mvuga talent ico bita talent ko abantu badukurikirana barakenera kumva umuntu ngene ahibongoza ingene yikoze mu gahogo ibaze hari umuririmbyi yitwa wo mu Rumonge Fabitoze namutwaye kwa Kesa araririmba Kesa ambwira ati sasa apapandisha sauti sema avuga ati acha wewe ndabiweza kwe urumva abo bose ejo ashobora kuba hit cyangwa trendinga kumubwiza ukuri ati wowe ntuzi kuririmba ariko ivyo bintu byaragukundiye komeza poa ni nkuko naje ndakubwiza ukuri ati jewe ntatala yumenyesha makuru nifitiye ariko naramaze guseruka kandi ndavyonga ndabakoma kabisa ndabifite uburenganzira rero hariho nk'amatara menshi watanze n'akarero nka Benturo afise impano mu gita ariko ba trendinga nkuko vyari wibaza kwabo trendinga apa birashaka kuva no ku chance umuntu ashaka kwironkera amahirwe gusa Benturo yaciye kwa Karabasase frère Karabasase ninde Karabasase ntawuzi Karabasase ni urashobora kwita umuntu nka King Sadbi ngo Karabasase mani Sadbi akwiye gutazigwa iritazirano riremereye uwari mwise mwitikire nese simbizi ari mwise simbizi ari mwise none simbizi ni ke kintu kizima cyo muva mu kanwa nirihe zina yotazira umuntu rizima ego ndakese oya wembwira nirihe zina simbizi reka tumuga ko ndibari kumugaruka ko simbizi ari mu bantu bashize itafari rinini cyane dini ya Mungu
itafari urazi ico bita itafari Simbizi urazi ico bita itafari none Simbizi ari muri hedomene yashinze itafari hehe mu biki yakoze ibiki bituma ashinga itafari Simbizi yakoze ibintu byinshi ibihe koresha umwanya Simbizi none wowe utavyuzi uri kumbaza ivyo utazi wowe tavyuzi tuvyemeze reka nkwereke Simbizi ari no mu bantu yamari preza gusutena abaririmbye mu gihe bagwaye mu makosa yego mu bikirera muri yakesho ya barandri so yagiye gusutena Harvin Smith wowe ntiyaragiraje muri mu bantu keso ya barandri yaje gusutena Harvin Smith urumva mu rutonde bari bafise kiyagihe barandri na baolege ntuzenya Arvin yarimo muga Simbizi araja ko interpret akizumwe yica babiri yari yakijijumwe basi yakijije Arvin hapfa babiri none uyo muntu tumwite ko ari umunyamateka canke vyaranze bijya bintu we kodi ndakubwira umviriza ivyo bintu mbwira ngo itafari je nagira ngo ni entertainment yubatse kanaka umuntu wese ayiga ko akavuga ati jiki kintu kweri kizomfasha kirezotuma mbaho kizogenda uko umbwiye ngo ivyo gusutena none we uzinanye n'umuntu nkamuvayo muri abagenzi ukamusinyara ati burya ari umugenzi wanje yagenze uko none ni ubikoze none wumva yo kubikiraro n'amateka ikiraro ukajabutsa abantu yajabukije bande ko haja gutumwe babiri bagwa indani uvyemera utavyemera oya ancienneté mwaka kazi ancienneté nta utayifise bro twese twayikuriye mu ino game ancienneté Simbizi nawe yafashe peut-être we umviriza iyo ancienneté wovuga yatangiye gufata micro hakiri kare natwe twazifashe mu nyuma ariko twamenye vyinshi vuga rero ikintu cyo bacemeza ko Simbizi atakoze umuziki atakoreye umuziki yakoreye none wewe ntacuzi none uri kura kimbaza jewe ndamusigure jewe wewe ikintu wowe ufata erega je sinje nga kumusigura Simbizi yoza kwitapa ravyo none we ntavyuzi ndabizi yarakoze vyinshi bitubwire rero tubimenye peut-être je ntavyo nzi binyigisha ukindi kiganiro nzokuzana amateka ya Simbizi umuziki ntavyuzi nibiri uramana kuja gusoma ni vyinshi cyane man umviriza kodi nimba ari uko na philosophe nani philosophe tumushire mu bagize amateka mu gihugu sivyo kuko philosophe hit yaronse iyaca abanda yakoresha réseaux sociaux akavangatiranya ibintu nka kujya kwa Simbizi nawe nehoza wumva ngo wango hari ikintu yashinze hari ikintu bro muze mureka kwitiranya ibintu hari ibintu bimwe buntu mutamuke none mbwira inspiration wewe ikintu wamwiga ko Simbizi niki Simbizi n'umusesangura arasesangura cyo ni cyane abasesanguzi mu Burundi ni bangahe Simbizi ni wenzi nawe urakora ntabwo ndi umusesanguzi cye uragerageza ko ndakubajije ikibazo uragerageza nimba no bangerageza urumva kodi nimba no bangerageza uzontera intege ati bugi ibi bintu urabigerageza nzoce ndabigira je nzobigira kwishura pana ubugugu bwa Simbizi ava kunwugwagwa n'isongo akaza kuri micro akaca sesangura ibintu akaguma sesangura vya bindi nyene no akwiye kwiga nimba koko mwemera turi umusesanguzi ni mumuhe idati ja kwiga ivyo bintu vyigire hari aba specialiste bavyo uvyigira usome ibitabo ja nta n'igitabo yigera aja kwisomera nta gitabo asoma none wowe umusesanguzi gute oya amane je sinashavye niko mvuga ariko jushatse kunyemeza ibintu ndakubwira ati what the fuck bro man ibintu sivyo we ntunyemeza ibintu bitagaragara akuze nikamurikwa pe kabisa twibandanize tuva ku iki tuja ku kintu umaze iminsi ari mike donc uri zura postinga amafoto y'abategetsi bo mu gihugu cyane kabisa sinovuga vyinshi urabizi ajya amafoto nije ndayabafotora sije ndayafotora wewe rero witwa sivyo umviriza nyakubaho umukuru w'igihugu cacu umviriza nyakubaho umukuru w'igihugu cacu agiye ahantu mu rumuri rw'amahoro hariho za Mashariki TV ziramuherekeza ama media akomeye ari professionnel azwi neza no muri sense aramuherekeza agafota amafoto nk'akeza zagera zikamufotora hama ya mafoto zikayapostinga none bahora bashira ko limite ati kirazira umundi muntu ari we wese gupostinga ino foto ga bro
banze nyishu Okay, uba witwaje ikiwere mu kuziba. Icyo mba nitwaje jewe ejo haremeze uko je hari ibintu mbona umengo ntibija ku mbuga cyane ugasanga aba promoter aba journaliste baki birirwa kuri ngo Mbappe ngo Vinicius birirwa muri inde ugasanga abantu abategetsi bacu ntituri ko turabigisha abana bacu bro bijya genda bikora mu kwigisha abana basanzwe badukurikirana bamenya abategetsi bacu basanzwe badutwara hari amafoto menshi jewe mbura y'abategetsi kanaka mbura kugira ndayaposte mvuga ati nyakubahwa nizira nkarishirako ati wirambire musaza bro iryo sikosa ahubwo ujya muntu abisoma yamenyere ku akiye kwande abona ngo Mbappe ngo yacuramye abona ngo gifugwe abona ngo zucu basi gacemwo abone n'umukuru wacu uturongoye ni nko kunosaba foto chef de quartier aturongoye nyakubahwa mfasha gafoto kuko bajya abantu bakeneye ama trending ngo baje kora ama commentaire oya wakeneye gusa yuko umumenya na mu mateka uzovuga ati yaratwaya ko nabone baragira ama CV ati naka yatwaye nk'ubuje nkiga primaire ku bafaransa hariho Marina barampama yarasubiriye Alice Nzomukunda sinibuka ivyo bari barongoye abo bantu ariko Marina barampama yasubiriye Alice Nzomukunda none abo bantu uribaza neza yuko ubu hari abantu babazi ko babibuka je ivyo ndavyibuka kubera twarakoze n'urubanza kuri etablissement yari fete bari baje kugurura hari igihande kimwe bari bubatse nibo baje bijavya bataburira intuze nyika gitambara ego barayugura yari celebration rero hamaze igihe kirekire kuri direction hariko amazina yabo Marina barampama umva iryo zina ntiriramvamo kubera kandi ni kera bro ni kera nciga ama 5e nimba ari 3e primaire 3e beka 4e ko ni kera bro sikera cyane bro ni kera cyane andemi 2010 je natangwa amashoro muri 2001 Joad Muhammad 2005 2006 première sinadubuye deuxième ndadubura troisième sinadubuye cinquième ndadubura quatrième bon première sinadubuye deuxième naradubuye troisième sinadubuye quatrième naradubuye tiens 2006 voilà 2006 muta ivyo ndavyibuka ibaza ibintu vya 2006 ndibuka ayo mazina je ibintu vy'abategetsi bacu je ndabihereza agaciro cyane je mba nkeneye kwanza yuko izi mbuga akenshi ibi bintu vya nimba ari Barca na Real zakinye mbashaka yuko par contre yuko tuvuga bijya bintu cyane twivugire amateka umukuru w'igihugu yakoze tuvuge mu rumuri rw'amahoro umva bijya bintu tujya gusesangura indani ngo Mbappe ngo raba ngo ujya foto hari abantu mani bafotora agira screenshot gusa kuri ariko araba nimba ari match kuri televiziyo cyangwa ariko araba kuri screen agafotora cha posting urumva iyo foto itagira na qualité igatembera dukwiye basi kurondera ya mafoto update y'abashefu bacu aho bagiye nk'ubari abategetsi bacu benshi imana bora bagenda mu ntara zinaka gufasha gukora amanama kurondera basi ubeseriye wandike ukuri wandike neza ivyo byavugiye muri izo nama ukaca utumwanya muremure ngo Pedri uriko wigisha abana bawe ngo Lamine Yamal bro ivyo bintu je birananshisha niyo mpamvu rero ubu ndiko ndabapostinga cyane abategetsi bacu ariko nuko rero n'abantu bakuru bambwiye ati nukuri sikosa ko nababajije barambwiye ati nukuri ntabwo ari kosa peko nayo mafoto usanga nabone bayashize ku mbuga ega na president afite urubuga Twitter rafishe ntare house irafise page none hajya ushatse uraje gutora amafoto man c'est simple kandi urakoze kubitahura kabisa urakoze kubinyemeza kabisa subira inyuma tubere nk'abasubira inyuma gatoya waravuze yuko atamugabo adafise ibibazo umugabo adafise ibibazo cyo kugura pampers yambare na kote nari nishu ujya mu gasimbizi nari nishu simbizi wewe yavuze ngo je mfise ibibazo nabwo atego je mfise ibibazo ariko nta mugabo n'umwe atagira umugabo atagira ibibazo abazi nk'umugore nabonye ikiganiro ryari yavuze ngo rero ngo hari abagore bafise ibibazo mviriza yavuze ko hari abagore bafise ibibazo wanashima ngo n'uwi wawe abo n'abagore bafise hari abagore umva erega
mu bisanzwe umugore ingene ameze umugore ni umuntu azi neza ko wewe akobwa akaja kubaka urugo wewe umugabo niwe wipanga mu nzu ni upanga numva kugira urongore wewe wenye kugira urongore uba wumva inzu iba imeze neza intebe waraziguze matera igitanda urumva ibintu byo munza amasahani si umugore aza kugura amasahani bro ego ashobora kubigufasha umviriza kote dufatire mu bice byinshi sibyo umugore ntaza mu nzu ukacumuha ibibazo ngo umugore ngo amasahani ngo yahe oya umuhereze man ntaba ari umugore rero je nshatse kuvuga ati umugore murashobora gutwarana mwavyumvikanye kuko mbwira ati chere je twakundanye rero je mbona twokwibanira tu twibanira hama tuzorondera ubuzima buke turi kumwe aho niho umugore nawe abitaho yaravuga ati okay nawe arapambana mu zindi nziro ukasanga umugore yazanye isafuriya sivyo usanga umugore yaguze televiziyo nawene umva nawene urumva ucumuha n'uburenganzira bwo kugira ane bwo gukora kubera iki umugore umuhaye uburenganzira cyane bwo gukora iyo giye gukora peut-être arashaka guhurayo n'abamesha sivyo kuko umugore ingene akwiye kuregwa ingene umugore akwiye kuregwa umugore yarakwiye kuregwa genre nk'umuntu nyene ari okipe umva afashwe mpiri kabisa atidegemvya cyane ko umugore yidegemvya cyane nivyo vya bibazo biza ngo uyu mwana ngo nasanze ngo atari uwanje urumva ngo umugore wanje ngo yanzaniye umugera urumva mu bisanzwe umugore umufise mu nzu ari umujera jusqu'à Z biroroha ahagiye gusaba permission yes arakubwira ati sheri ngiye hana akibaze nk'ubu umugore wawe muhuriye mu isoko canke muhuriye mu ibarabara nk'ubu muba mu Kamenge muhuriye mu Maramvya uwo bitahura ko ari umugore wawe uyo babigoye cyane mu bisanzwe mushire mu nzu upambane ni upambana ariko umuhaye responsibility genda ukore urondere urumva kazoba kakunaniye kazoba kanze mu bisanzwe umugore arakaza umuha ni umutereka mukaza ate ndagushiza apana ngo genda ngo uje kurangura imyembe nguje kurangura amavoka aja kurangura imyembe akacahura n'umuntu amuha umutahe w'intuze wa pasteke acaheba imyembe wamujama cahomora ndwi akaba kuzaniye umwana kacuba Yozefu kabisa umugore uramwokipamo turamwokipa kuko umugore utari responsable cyane udakora inshingano zawe z'umugabo cyane nibwo abandi umugore agusuzugura mu rugo usanga uranamutegetse ikintu arachanse ya kabisa tubandanize inyuma y'indirimbo yewegaye ya Trezona Rap Boy twagiye kubona mu iyi minsi Karabasase na Adamu wo mu Kirundo basohoye indirimbo yitwa Ewegaye Karabasase ni remix icyo kibazo naco no kwishira uvuze Karabasase uvuze iryo zina Karabasase nani kintu kimwe norenza ko kuri ivyo mvuzemo subiremo question kuko mani Sadbi urabona Sadbi hazogira higihe Sadbi muvuze nabi inkoni kuri kwimana gonda kese none se nkubesha basi urasubira basuri ivuga iryo oya reka tugire mu kiganiro zagushana inyuma y'ikiganiro nuko inyuma yewegaye twayizi ya trade bro amatitre ntuvugire ku matitre umviriza kandi ce duheza urazi ko je nakunda ibintu birebire umviriza ivyo vya yewegaye n'ibiki amatitre y'indirimbo mesharasi rero mbwiye ya Sadbi na Adam ko ngo titi sana yewegaye ni remix turakeneye kubimenya kandi tubibwiwe nawe yuko ari iyo bari remix na rya baranditse ko remix gatwara ababuze baranditse ko remix mani Sadbi ubwonko bwiwe ubwonko bwa Sadbi wewe nushaka kumukosora mani Sadbi nta n'umujournaliste nga mu Burundi yo kosora Sadbi nta numwe ariho nga afise capacité intellectuelle yo fata umwanya ariko ngo areka kosora Sadbi kagofye none Sadbi urazi ni kanga hamaze gukinagiza imitwe y'aba bantu nyene Sadbi basumvye ubwonko nakure urumva Sadbi mani ikintu ciwe cyose ni content kandi abafise impamvu akoze ico kintu kandi turangize kabisa turangize kandi cyacu koresha umwanya imisigaye n'imiyo cyo turangize umwaka ni ikihe kintu utashitse ko ari witeze gushika ntashitseko n'ikindi kintu wongora mani jewe vraiment je nta kibazo je nifitiye muri zi life bro je nimereye fresh sivyo ibintu byo guharura ngo no mwaka ngo naronse ibi nibi umuntu arashobora gupractice gusa ikintu jewe target mfise
ndakeneye kuko byari ibintu byinshi je maze kugura bivanye n'inoge man je ari ibintu n'umwana wanje no mubwira ati peti yangu jewe na sinafyinase cyane araguze ikintu kinaka muri bijya bintu wabona ngo nambaye amasiripe ngo ngizene bijya bintu wabona nza kuri media ngo mvuga cyari ikintu naguze wenyene warakibonye sivyo ikindi kintu je nkeneye neza ndakeneye gutera frappe je ndakeneye kontra na company ego ndakeneye gutera frappe ya kontra na company kazi atano ubuntu bahendesha abantu bakakwizera bakaca bagutuma kurondera abandi banaka oya wa muntu azavuga ati ntumbere ya iyi n'inzira ishika n'inzira n'ukuri n'ubugingo muri no kandi turangiza nuri kurakora igihugira iyo control yironke urashobora kwikunda none sindikona none aha nicaye ngaha umva ndiko ndarira ndiko ndacuri ndiko ndasenga none koresha umwanya aha ndiko ndatanga message bro mviriza bro je ndiko ndatanga message sivyo kandi jewe nababwiye ko ibintu byo gufinata vyaheze ibintu byo kwanika amenyo byaraheze bamwe urabona ko byarangiye basaze yego abandi urabona ko byarangiye batanguye kwifuriza abantu kubafungisha ibi bintu rero mutabaye magabo ngo tubeseriye cyane bizorangira twimyije ibamfu dutaha nk'abatashe bavuye kuragirira inaruma ariko bisaba ko tubaseriye cyane duhinduke koresha umwanya umuntu akomeye umuntu yoroshe muri industry ni ndoroshe cyane ndoroshe mane je ndacana kenye pe je ndacana kenye ariko niyo mpamvu ngo ati nkeneye frappe bro abantu bavuga igituma utaronka ama company yuko we wibrandize nk'umu employee ivyo bintu naho bisa ni kwiyubaka k'umuntu umviriza ndakubwira ikintu Sadbi na Medi barakoranye indirimbo Sadbi yarakoranye na Otile Brown Sadbi yarakoranye bakora amasanamu na Medi tubandanye ariko barakoranye indirimbo iyo audio ni bisanzwe no ku telefone okay barakoranye na Otile Brown bahati wo muri Kenya yaramurondeye Sadbi sivyo ego ubwo no bure bukeye eske Sadbi branding yiwe umviriza reka ivya lolilo ntavyo nzi kujya we n'ibindi sivyo ndiko ndaguhereza ku karorero sivyo Sadbi yavuze yuko agwaye kansero mu bwonko ico kintu kiriseriye kwe tabigisha imana kiriseriye yari yariborera bro branding y'umuntu nayo iza isanira n'ibikorwa vy'umuntu ibi bikorwa bavyita content hari ibintu bita ama content yes abaririmbyi impamvu uza gusanga ama media yabuze n'ibintu postinga yabuze n'ama views abaririmbyi usanga bihoreye orke media ijya kwera umuririmbyi yes none uyu muririmbyi atazi gucreate content atazi gucreate ikintu covugisha umuntu kugira ama media afungure uyo ninde bro duheze kadagushimira cyane koresha umwanya kabisa turabakunda cyane It's your boy Kodi Mr. Black na koresha umwanya kuri micro ya kabiri turabakunda cyane ciao make subscribe commentaire na share kugira ibintu bandi yengenda neza bomba clat